Mu gihe hamaze iminsi havugwa ikiza c'ingwara y'inka kimaze guhitana inka zitari nke mu ntara zimwe zimwe z'uburaruko, abaserukiye ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi barashitse ku rubuga nk'uko bimenyeshwa n'umuyobozi mukuru w'ubworozi Nkurunziza Serge. Rero kandi twarakoranye n'abari ku kibuga basanzwe basekuye ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi, baranatubwira mbere ko hariho n'ibitungwa byashoboye gupfa. Rero mw'ico gihe hari ingingo zihuta zaciye zifatwa, abo nyene bajejwe ivy'ibitungwa amagara y'ibitungwa mu makomine no mu ntara bafatikanije n'intwaro, haciye hafatwa ingingo yuko mu buce iyo ngwara yadutsemwo ibitungwa byo bitore subira hoca hagarikwa uruja n'uruza rw'ibitungwa mu ubwo buce. Amenyesha ko izo nka mu gufatwa zigira ibimenyetso byo kugira umuriro mwinshi cyane, kuva umwuna, amaganga akibonekezamwo amaraso. Inka ifatwa iva amaraso mu zuru, ikagira ubushuhe bwinshi, ikambere ikagira n'intege nke muri rusangi, mbere rimwe na rimwe ugacuhura n'amaganga yayo arashobora kuba ameze nk'avanze n'intuze n'amaraso. Uyo muyobozi mukuru amenyesha kandi ko hohagarikwa uruja n'uruza rw'ibitungwa haba mu masoko ashorerwamo ivyo bitungwa, ngo kirazira kandi kikaziririzwa kurya inyama z'igitungwa cishwe n'iyo ngwara, ahubwo ico gitungwa cohambwa. Kirazira kandi kikaziririzwa kunywa amata y'inka igwaye. Kandi rero ngaha aborozi canke abacuruza bavyumve, izi ngingo ntiziba zifashwe kugira ngo bagirirwe nabi, no kugira ngo ingwara ako gace birimwo icobore guhagararira mwako gace nyene mbere inazimangane ihere. No kuvuga rero mbere bica bifasha yuko basubira no gushora ivyo bitungwa vyabo vyoroshe mw'uwo mwanya nyene mu gihe aheza akanya iyo ngwara yaheze. Aha rero nukuri baze bavyubahirize kuko turamaze kubona yuko hari bamwe baca bikika mu kiza, ugacuhura babishoye ijoro canke babicishijwe mu kinywabu. No kuvuga yuko nukuri aho ugize nabi cane kuko ubutumye agace gatarafatwa gaca gasubira kagafatwa. No kuvuga rero kuba izo ngingo kuko turazi nk'ubu ko ibitungwa byose bisanzwe birira mu mpongore, urumva nta ruja n'uruza ruriho ku mitumba. Ikikuru gusa rero nuko bokubariza iyo ngingo yuko badashora ibitungwa canke babige mu gace mu buce bwamaze gufatwa niyo ngwara, aho abajejwe intwaro n'abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara bafashe ingingo yuko ivyo bitungwa bitosubira kwiyerereza. Amata y'igitungwa kigwaye ubwa mbere na mbere ho atanyobwa. Sini kuri iyi ngwara shasha turiko tubona gusa, oya no kuzindi ngwara zose burya abajejwe amagara y'ibitungwa mu makomine bazoze baravyigisha aborozi. Mbere burya igitungwa iyo kiri ku miti kiriko gitwerwa n'imiti, mu bisanzwe nta muntu yonyoye ayo mata y'ico gitungwa. Uti kubera iki? Kubera no kuvuga yuko ayo mata ashobora kuba arimwe iyo migera yatumye ico gitungwa kigwara, kandi none ayo mata aba arimwo n'utundi duce tw'imiti yakoreshejwe mu kuvura ico gitungwa. Nico gituma rero ayo mata n'ukuri nayo nyene hatogira uyashora, na cane cane avuye ku gitungwa camaze gufatwa. Ariko raraba amata igitungwa iyo gikomeye urakibona uracihweza, haheze nk'iminsi nk'ingaho kandi ko gikomeye. Nibaza yuko mw'ico gihe atangorane kuko burya borozi, kubera mu Kirundi bagira bati umworozi w'inka aryama nkayo, burya y'inka igwaye inka yawe urabibona. Mwomenya ko iyo ngwara imaze guhitana inka zirenga 100 nk'uko bimenyeshwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi.